itozana amakori n'ibindi bintu bishobora kuba yashoye hanze cyangwa amandi mahirwe yaronse. Iyo rero ufise ayo mahera hanyuma uriko wategura ya migambi utegura ugasanga ntibikwiye, uca wiyumvira uti none reka nje kwaka ideni baja kuryaka rero hagati mu gihugu canke hanze. Urumva ariko deni ijora bakinere ko bari kumere bari ko riraduga, ubwo ndiko ndarikoresha ibinyingurezo mwimbo kugira nze ndagishure bitangoye. Ibihugu rero bikunda kubabarira ari deni, amadeni ufata amadeni utariko urayakoresha neza, atanga imburi kuri uriko uragira usanga kenshi uriko uri ibihumbi 3 vy'amajana y'amamiliyari y'amarundi. Umva ni menshi cyane, ibihumbi 3 n'amajana 7 y'amamiliyari y'amarundi. Ni ukuvuga yuko biriko biregereza hafi 60% y'umwimbu igihugu gifise. Urumva rero ayo madeni furati mbega amadeni none tuko turiyumvisha ari karakora, mbega ari karagwiza umwimbu, mbega ko tubana niyo twari dukeneye ibito dukeneye ari vyinshi, amabarabara tubona guma dukeneye ibiyaro, aya mazu leta akoreramwo, intebe mu mashuri zitariyo, bikimone iryo deni ritari kuriraduha nk'ivyo ryoryo twiba kibazo mbe deni gushika kuri iryo deni mugabo intebe zo mu ishuri z'abanyeshuri zidakwiye, iryo deni ririko rikora iki? Nje bitavuga uko kugira ibintu bize biratera imbere. Ideni mu bagitwa ko nabangwa mu Gifaransa ngo ideni bari démocratiser, no vuga ideni baryumvishe abanyagihugu barimenye kuko nibo bariri batanga amakuru, nta kuri bahisha tuti tugeza kuko ibingana guko. Ahandi urashobora gusanga uri kuraraga n'abana, tuko turaga n'abana bacu n'abuzukuru, ugasanga baraza amadeni marema akagira igihe n'ibyiterambere bice bihagarara. Uko uravye nko muri budget ikoresha ukaraba n'amahera turiha ku mwaka ajanye n'inyungu z'ayo madeni, inyungu z'ayo madeni urumva ni menshi, ararenga miliyaridi 50 yo kuriha inyungu gusa, utavuze rya deni kuri inyungu. Urumva abari menshi kuko haro n'ubushikiranganje bwinshi, mu ministeri ubushikiranganje bwinshi budashikana amafaranga muri budget yabwo uyu mwaka wose. Umva ari ubushikiranganje ushobora gusanga ari nk'ubw'ibikorwa vya leta, ugasanga ni bushikana amafaranga ugaca wimbira uti mugabo ugasanga ayo amadeni cyo bitaservice la dette birarenze ayo mafaranga. Ucumva yuko ikibazo kijanye n'ivyerekeye amadeni mu gihugu kirakwiye kwicarirwa.